soye taramukebuye muri make ariko muganga twibukanye yuko gihagenda hari amajambo menshi yavuzwe yuko yohejwe n'umugabo wiwe Stone. Bisanzwe kuba yoba yarawohejwe n'umugabo wiwe Stone. Mapenzi unasikia gani nini? Mahabandi ndindi. Iyo umwana agiye mu rukundo nta n'ikindi kintu asubira kuraba abona ko kimufitiye akamaro. Burya rukundo niko aha ikibanza kinini cyane. Gusa Imana ishimwe ko yashoboye kwitahura ko ibyo yashatse gukora atari byiza. Mama muganga yakoze iki kugira Sisi agaruke uruhara afite umuruhara mu kugira garuka rya Sisi? Bo noba ndabifisemo uruhara uko kuba twagumye tuganira tumbwira ati rega bobu none Sisi wewe mama muganga nk'umuvyeyi wiwe ikintu wamuhanura cyane akiri ataranagenda ikintu wabukora kumuhanura cyane? Bo icyo namuhanura cyane nk'umuvyeyi hanini jewe Sisi namuhanura ko ategerezwa gufata akazi kiwe akakabungabunga ukuri kwamye kuko na jewe basha ushaka kundondera ushake kunyononera akazi yuza n'ibintu byo gutinata cheza na mshahara cheza na mimi hapana kucheza na kazi yangu ushana ko ari turi mu gikorwa cyangwa mugahura mwibarabara ati wa muntu si kwari si kwameze mbere mwico gihe nagize abakiriya benshi mu byo nakora kubera ko igikorwa nari ko ndakora kaza kundondera aho nkorera kandabe BELYSE kandamura kabisa. None Beri mu bisanzwe izi nyama ni kilo ni nusu? Ntariyeho muri Rukundo TV n'iminsi myinshi nge nari mu muceri wo muri Rukundo. Kare bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute? Mumeze neza? Ni Mr Koresha Time, Mr Tugesho umunyarusaku suta cyawo Mr Vuguta vyumye uno munsi baze uno munsi maze uno munsi bantu b'Imana je nibereye muri Rukundo TV bako barashutinga ko barakora masinema ko barashutinga ikigeragezo cy'ubuzima agahinda k'ubuzima agahinda aba bantu rero guys kuri publicité y'ibikorwa byabo ntubaja kure ugiwigirisha uce hirya no barakugaruka nati oya nagahinda k'ubuzima murayizi ni sinema irikira bikora neza cyane kandi barabishoboye cyane rero jewe moranza tukafungura tugakora n'ibiganiro ariko no munsi naje kare niho bagiteka cyane avuga ati reka dufashanye ibikorwa ko hari banyankiye gukorera bambwira ati oya we uraza uratugora vre muraturambwa ati reka ndabafashe onambara ishati maze neta ati reka ndabafashe kugira ibintu bigende neza. Ndi kumwe na mama muganga muramuzi, ndi kumwe kandi na BELYSE cyane bose baragaragara mu kigeragezo mu gahinda k'ubuzima agahinda k'ubuzima oya ibigeragezo turavyama menya filme turiko turakorera ko muri uwo mwanya agahinda k'ubuzima mama muganga aramutsa kwanza bari kwadukurikirana ndabaramukije mwese mukurikirana Rukundo TV nakoresha umwanya media Rega TV nahitwa birabandanye mama muganga muramuzi Dafroza GAPARA muramuzi ndabakunda cyane mwese kabisa BELYSE ni bon meze neza wavyibushe be je ndaguheruka tamatama nkayo ufise kubera Imana mukundira mutsa nawe bari kubadukurikirana kugira dukora ibikorwa tuyage wamaje kubaramutsa bumve nijwi ryawe iminsi myinshi kandi iminsi ndabaramukije bakunzi bakoresha umwanya media muraho murakomeye n'abakunzi ba Rukundo TV Burundi ndabaramukije cyane ego kabisa bantu b'Imana iyi ntuzenye reka ntuje iyi ntuze ni y'inyama ni nyama Kirinda ni kilo ni nusu niro duteka ibiro bibiri Imana akini wa muganga muko Bayisilamu mbona sio nguruwe ko atari ngurube wowe kundi ngurube niyo yoroshe ingurube rega mu meno
ayivurugana kimumeno oya reka ukikula uca wigira nta kibazo oya reka twe nta nyama y'ingurube duteka kuko tukorana n'abamizirima n'abatari abamizirima sapari bamizirima mu Rukundo TV ni banani ni benshi bande ma blues Selemani Selemani na Itik na uremere mama yake ya 4-5 waunda kazi mama salama inarunyonga akini rwa gukuya uno musi ntiyaje urumva ce murata mpamvu yari kugira yo yari kubaho yo kugira vega misi madinete nava madinete sioni bitogo okay mamuganga mu Rukundo TV musanzwe mukina mukongera mukubafata neza mu byo bapanga byose barapanga na ratio kuva kera nuko byari bimeze mwarafungura kuri tele ko ari amatimu menshi mura numva ngo twe vraiment ngo amazi aratugora ngo ama déplacement biratugora gufunguraho ngo ivyo niturinda kubaza nimwe ni kuva kera ibi bintu mwarabikora muri tournage mugafungura canke bije vuba oya vraiment twebwe kuva kera tugitangura Rukundo TV twategerezwa gufungura erega hakora munda wowe tonda kuri teresa mwana nusu ugataha 18h utarafungura turafungura kandi neza cyane ibintu none bikatwa mu mushahara canke ni boss nyene nagasunika rugi ka boss nyene mu ma bije akora bije zose akora ategerezwa gushiramo ratio kuko kujya aharura imishahara yacu niko aduharurira na ratio tuzojya ukwezi kose kandi tujya neza frame mujya neza no munsi mujya umuceri n'intuze nk'ibi n'ibitunguru byamaze gukatwa bikorwa nk'isarade canke bibabiri n'ibirungo biza kuba mu nyama ni birungo vyo mu nyama gusa none Belyse uno musi niwe wari kurateka na mama muganga ariko arundi musi nigeze kuza nabonye ariko hateka mama 4-5 inarunyonga murakurakuranwa canke hari abajeje nyine guteka avuga ati twe ni twe twamaduteka buri musi nukuvuga Rukundo TV twegomba ni Rukundo TV uravyumva Rukundo dukorera hamwe tuvuga ngo hashikiriwe nukuvuga tuzi ko bari kuri scene bantu runaka jewe nja Mugikoni ntavyo gusigana nja Mugikoni nimba mama muganga agezweho acenda kuri scene hasiganda kwa nimba ari jewe agateka twe ntavyo gusigana babirimo uwo bishimira cyane yatetse ninde ko hari abantu basanga batetse intuze ugasanga irabwize mama apa achopoye nintoke turazirya mganga unasaka mama anakuamini sana kama unajua pia nintoke turazirya mimi niko mama watoto iyo byaye benshi uragerageza kuzura kuri ibintu byiza kugira abana bati bararyoherwa nkubu fisa nk'umukobwa wanje ngaha Belyse yoronka umukwe umva ntazi kuchopora ntazi gucopora yaje ngaha yoza ariko aranyigisha no guteka byose bigira kuko twiga buri munsi akwigishe nibindi kuko mu rugo su guteka gusa na mahaba anakuwa anahitajika ngunda mwemera nyishe byiza kabisa muganga Rukundo TV je ndamaze kubona yuko murangwa n'urukundo cyane murafata neza n'abashitsi ndetse murubaha n'abamenyesha makuru vraiment ntawoza kubakoresha ibiganiro ngo mumugareko ngo mumwankire mu mwimi biganiro ivyo bintu mubikora kubera iki igituma ivyo tubikora mu bisanzwe abamenyesha makuru baba bari muri business natwe mu buzima bwa filme tuba turi muri business na abafanzi bacu natwe tukongera tukaba abafanzi babo urumva namagiriranire ni gufashanya mu buzima jewe nta gufashije mu byiwawe nawe je ntushobora kumfasha mu byiwawe niyo mpamvu rero mu duhereza n'icubahiro mukaduhana karibu no gufungura tukanafungura ariko muganga uri mu bantu batanguje Rukundo TV ba membre fondateur ba Rukundo TV ndimo fondateur mubaza yuko Rukundo TV izobandanye ishigikiwe niki kubera izogume isizimika kamazingi ni TV ko ama TV kenshi yatanguye kuva kera mingizi gafunga pako bebari bihebaga mwebwe mushigikiwe niki gituma mubandanya mukora kandi mukora cyane
bo ico ikidushigikiye twebwe baca umugani mu Kirundi ahari umugabo ntihagwa ibara. Twebwe turi mu bumwe dusenyera ku mugozi umwe. Rero iyo abantu basenyera ku mugozi umwe nta kintu na kimwe coza kubasambura. L'union fait la force. Umoja ni nguvu. Ndio. Kwa sababu sisi tuko katika umoja hatuwezi tukasambuka hata kidogo. Ndio. Turi mu bumwe muri make turakundana. Rumva timu yacu ijanye nuko natwe tumeze. Ni kabisa. Belyse. Muganga ngo muri mu bumwe niyo mpamvu mutosambuka. Ariko mu minsi heze hari abantu bamwe mu kinana bari bavuye mu muryango uno musi bagarutse ndavuga CYCY yagarutse niye mvune yari yabasigiye igihe yari yagiye kuba yari yagiye mugabo urumva twabandanije ibikorwa gusa iyo umugenzi wawe avuye kuri tele hari akantu gatonya kaba kagize kuko muri kumwe murakomera cyane mubwo twanezerewe cyane ko yaragarutse aje kubikorwa ndazi n'abafana bi bari bamunyotewe hari ibintu byinshi azokora ivyo nonekaye atari hari ni nkibi nta vyo nonekaye vraiment twarahabaye timu yakomeje ari timu twarakoze ntaco nonekaye kabisa tuyaga dukora akazi kupeta uyu muceri unozuka upeta uko kusani uri gose ni yae ni mwinshi turawugabanya turawugabanya mu mwanya mere nisaidie kisu ukiko huko akingine natani menye nani nimenye tomate nimenye tomate eje ndabije nabikoreye na mutana akore ingine mama akia Mungu kabisa dukora tuyaga mama muganga uno munsi umwigeme wawe CYCY yagarutse wavyakiriye gute kwanza bo mu bisanzwe twari tumurindiranye gishika je nsanzwe ndumuvyeyi rero navyaye abana benshi birashika umwana ugasanga uramutumye nk'igikombe ati mwana yanuzanira amazi yo kunywa ego uwo mwana aho kuzanira ya mazi yo kunywa nuko akaravye oya nukuri nuturusha nawe ni banevini nawe nta numwe yaguhaye igikombe oya reka koresha mwanya bireke when daboro ntuzi no guteka jewe ntuzi guteka reka umugabo nijyo igagenda umugabo nijyo mama uri umugabo nijyo uri tutsi nditutse ariko tubandanye ego mu bisanzwe nk'ubu utunye umwana amazi yo kunywa hama wa mwana aho kukutana amazi yo kunywa akaca agenda gukina umwanya ubibonye ko ariko ko mu mwanya ubibonye ko yakubereye ikigaba ego uraraba ukamukosora gatoya rero iyo umwana wamukosoye gatoya ukamukubita agakoni gatoya cyane katavuna umwana akaca yitahura ati burya nakoze ko siri niri atavuga ati reka ngende ndamubwire mama ko ndamusaba imbabazi kugira bitugume tujyana na mama ego akaca garukanye nakabwira mama ati nukurumba barire kubona wantumye amazi nkateba kuyazana nkaca nja kuyikinira washavuye mbabarira ko twaramukosoye twaramukebuye muri make ariko mama muganga twibukanye yuko igihe agenda hari amajambo menshi yavuzwe yuko yohejwe n'umugabo wiwe Stone bisanzwe kuba iyo bayarawohejwe n'umugabo wiwe Stone mapenzi unasikiaga ni nini mahaba ndindindi iyo umwana agiye mu rukundo nta n'ikindi kintu asubira kuraba abona ko kimufitiye akamaro burya rukundo niko aha ikibanza kinini cyane gusa Imana ishimwe ko yashoboye kwitahura ko ibyo yashatse gukora atari byiza mama muganga yakoze iki kugira CYCY agaruke uruhara arafite uruhara mu kugira garuka rya CYCY bo noba ndabifisemo uruhara uko kuba twagumye tuganira tumbwira ati rega wabundi turacagukeneye ikibanza cyawe nta numwe tugeze tugishiramo ngo n'uruhara runini cyane yego ko nagumye ndabimuha intege ndabutera intege kabisa ndamuha ibyizere
mwigano twakoranye na Sisi yambwiye yuko jari nyene anezerewe kubona oyi nayizimije mwigano twakoranye yarambwiye neza yuko isha okay yarambwiye yuko yani uko yasize Rukundo TV yasanze ahubwo vyararenze ubasigaye bakora cyane gose urumva nawe ni ngo agarukanye izindi nguvu zirenze cyane vy'ukuri ibikorwa vyariyongereye cyane mwarakomeye gusumba yasanze byarakomeye gusumba canke haraka wovuga ati kwera umuvyeyi uri umuvyeyi umwana umubwiye ati urabishoboye aca aremara ugira uravuga ati ntaho turashika kugira inguvu zongerekane cyane kuri mama muganga vyagenze gute ya kubi wanje jembo naho twavuye siho tukiri ubu mwanya twaragize iterambere cyane kandi niyo mpamvu nawe mu kugaruka twambwiye ati burya nta gutinata kuri mu nta kwicara burya uje mu bikorwa kandi ibikorwa bikubera ibikorwa nyene nkuko turiko turakorana inguvu cyane none Sisi wewe mama muganga nk'umuvyeyi wiwe ikintu wamuhanura cyane akiri ataranagenda ikintu wakora kumuhanura cyane icyo namuhanura cyane nk'umubyeyi hanini jewe Sisi namuhanura ko ategerezwa gufata akazi kiwe akakabungabunga ukuri kwamye kuko na jewe masha ushaka kundondera ushake kunyononera akazi yuza n'ibintu byo gutinata cheza na mshahara cheza na mimi hapana kucheza na kazi yangu ushatse kuzana ibintu byo gutinata mu kazi aba bose ba BELYSE bari ngaha na Samari manager mbonye ashaka kuzana ibintu byo gushaka konona akazi vraiment ndamuhinduka kandi ari manager wanje nkamubwira ntukore ko vraiment kuko aho ndazi hamwe Rukundo TV yoba perturbe naje no bangiye kwicara hasi rero nizo nkomezi nyinshi nashiramo Sisi nkamwereka ko akazi n'ubuzima bw'umuntu arakabungabunga ego BELYSE wewe dufate kuvaho wagakina sinema uno munsi sinema uvuga ati nkiyi ni adresse yanje bonda seruka ndashaka kuja muri bisi nkaza mbona umuntu andi yakara ati namubonye kuno cyangwa muri quartier ni nkiyihebe ko maze kubona muri nyinshi mwobo w'urukundo twibukanye gato warujejwe iki ahanini urabona umuntu akunda kugira umuntu usanga amenyekana cyane muri sinema usanga ari nk'umumesha nk'umubabironi kabisa umumesha umuntu afite inzigo mbi cyane usanga asanga amenyekana cyane muri sinema w'urukundo nari umumeshante kabisa nari umuntu mubi murozi kwa ubuhuye n'abantu muri bisi Wazoma ngo BELYSE wundi witwa BELYSE nye nitwa BELYSE witwa BELYSE wundi mu Rukundo yegera umurozi kunu warucu vyakira shandibuka mwijya misi two turakina umwo w'urukundo ngiye mwibarabara nako no kwiruka abafana watso kucha Samuela wagize gute nine ngo shabana nkomfana ngujya mukore ngo ndamwanka ncangira ubwonga ati hamba bantera amabuye ntakunyikira ibabi wagi batu ntivyicira umuntu seveye mu bisanzwe ahubwo jewe narinzi yuko ivyo bishobora kwicira umuntu seveye ahubwo bimugirira iterambere cyane ati gute dufata akarorero gatoya nakinye muri Kanyana nakinye ndi nyina wa Kanyana nyina wa Gloria hama nakinye ndi Dafroza Gapara nari mwesheje mbeme n'igipara umushatsi wose nyene bamwigipara cy'ugwembe bya serie yameze mu nyuma ego nasubiye gusukisha bushasha nukuri nari umwana mubi kuburyo jeje nyene ndiko ndaraba ibintu nakinye haragira mvuga ati hamwe yoba ari mu buzima bw'iwanje ariko bimeze nkaca mfata umuntu nk'uko vraiment sinumva ko byokunda kuko narayiraba jenye nibyo nakoze nkarira meme n'abana bakandaba mu nzu bakavuga mama ibi bintu hamwe wokora ibintu nyibi vraiment hakagira umuntu bigirira ku mutima wacu kuziko toca duhunga ko toca tubona ko habaye igihindo ko ubuzima ntibwo nona se filme nishobora kubona seve y'umuntu ko abantu batafata ko ari filme bigitangura babona ngo ni vya serie mbwa mu nyuma abona ko ari
turi mu gikorwa cyangwa mugahura mwibarabara ati wa muntu sikwa meze mbere mwico gihe nagize abakiriya benshi mu byo nakora kubera ko igikorwa nariko ndakora akaza kundondera aho nkorera kandabe BELYSE kandamurara kabisa. None Beri, mu bisanzwe filme baguhaye scene nibarabira kukungena ubusanzwe umeze mu buzima busanzwe ingene ubusanzwe umeze wanashima nk'umunsi wa mbere nza ndibuka ko ariyo filme natanguye nari umugore wa Sami ndamukarira ndamufata nabi ntibari banzi gusa baraguha scene ko bavyiyumvise mwati katumuheze scene no tumuha actrice principale canke bakanura bishoboye ati okay bravo ntibaraba ngo ni kumeze mu buzima bw'iwawe oya muganga wo bazi kupatia scene unakatara unasema pana hii scene vraiment na mushatse kundendereza bo mu bisanzwe bivanye n'imico y'ikirundi hariho je maze kuba umumama ndashobora kuba mfise abakwe canke muri kazoza nkazogira bakazana bo hari amasene bashobora kumpa ugasanga kumbure ayo masene ndayakinye nabajya bakazana canke bajya bakwe ariko ni cinema twibukanye bien sûr bien sûr mugabo kubera njemaze kuba umumama kuze cyane ayo sano kasanga umenga hari akantu gatoya ishatse konona ariko ni cinema ukeneye gutanga ubutumwa cinema uriko uratanga ubutumwa uraraba ivyo uriko urakora ntiwice imico nakaranga ku Burundi none ndufate ko ari cinema wo kwavuga ngo ugiye muri piscine ukikobora cyangwa ngo ugiye mu gitana ngo urambuye ngo kujya ko muhira ego ni cinema mugabo uraraba ko hata bintu wica mama Kanumba na Benduwayo barakinye bari mu gitanda bako kitandani none bijya nini fo nina bo bivana n'ingene wewe nyene fate nk'ubu mama muganga sene ibona Sami mu kitanda byarabaye iriko agiye senda maze gukina haba filme yitwa Sugar Mami twaragendanye na Sami naramufashe ku nguvu Sami twaragendanye na Ciza twaragendanye abahungu bose bo muri Rukundo TV twaragendanye ndi Sugar Mami iyo filme mbere narabanduje umubwira wasida bose meme Auguste Munezero ari muri Amerika twaragendanye ndamuhanduza umubwira wasida nakazi bantu b'Imana nakazi ego ibazereje cye mbona image nk'ubu mama muganga bamuhesene yo muri kuri piscine none ndakubaze ndinze mfata je mama muganga Sami n'umwana wanje from mubiravye atambereye umwana basiyo mbere umukwe ego ndinze ndamufata ku nguvu nkamutwara mu cumbi wanje haba hasigaye iki kuja muri piscine rero nshaka ngaruke rero ndinze nkina comedy nazambuye nakenye yukugamana ni hatari ni kazi tuba kuza muradutahura piscine utarenze guhena kuri piscine ni 2 pièces mugabo simaka wambare gutya ikarese canke shobora kwambara meme mayo hari imyambaro ibereye basi umuntu ariko dufate ko abantu ushaka ubemeze neza uhaturire ahashe hahiye 2 pièces kameze umwana w'umuntu ntigikunda ntanyugwa ikindi naco nimba BELYSE yokina ashaka kwemeza abantu yokina ari muri piscine akisanzura bien kandi barabishima yego mugabo kuri jewe dafroza mama muganga gapara ngiye kuvuga ati ngira nje muri romantique cyane ku mwana mbona ko ari mutoya kuri jewe bamwe ni bakeya cyane kunyigisho mba ndiko ndatanga muri uwo mwanya ni bakeya cyane bazi imico nakaranga ku Burundi bashobora kubiryohererwa byo babumba lefra ko mba ndiko ndatanga inyigisho mugabo bamwe za nyigisho ziwanje nta nikibanza kinini bo bakiriko baraziha umva baca bagira muri commentaire bikaca bibashabuza arataye ibico nakaranga ku Burundi abarundi nasanze bikunda cyane ikintu kitwa umuco w'Uburundi baragerageza kubahiriza rero iyo ugiye mu bintu byo kwirokura cyane
ugata umuco nakaranga surtout kuri twebwe dukuze birabatusha sana mugabo nk'aba bakiri bato bato ndetse n'ibintu bisanzwe cyane ego kabisa aho turi ku masene amwe ashobora kuba muri sinema ugasanga hariho amasene usanga atajanye n'uyo muntu agomba kuyakina ariko rero mwebwe muri ntuze yanyu muri timu yanyu bapanga sene barabiye kuki bararaba tuyo muntu nuko canke nyene vyumye nyene ati cheza sene hakuna shida oya bivana n'umwanditsi wa filme ngene yifuza ko iyo filme yiwe itegerezwa kubimetse niho bagupangira sene kabisa BELYSE wewe mbwira sene umaze gukina urumva neza iraguhabuye ufite no sene frame kandi ucuyitwibutsa n'abadukurikirana bayibuke vuga ati je kwere yarampabuye no sene vraiment je sije nabonye iramvuye ku mutwe kabisa yego ni sene nakinye ndi mu gitanda nande filme yitwa BELYSE Mr Sami official wari mu gisanda yara donc ryari ryambe ndayikoze nivunega manda bigenza gute mura gute gusa nabonye ibintu bisanzwe uyu musa pose zari nyinshi oya mbe twagiriye ko nta bintu direct be mu gitanda rega mu gitanda sino mu gitanda hari abantu bacha yumvira ati wa ni kaprono kimya au ni kumaongezi tu ya kitandani sinzi wa muganga pako kitandani ya kuongea bibi na bwana bako wanaongea banapanga mamiradi mugabo urumva ukuntu sene yari imeze tariki yago numu ex wanje urumva nawe ucufyumva yari umu ex mu gitanda n'umu ex ivyari vyagenze gutwe uyu munsi kugira umu ex wawaze aze mushike mu gitanda hari ukuntu bivanye n'amasezerano kwako ndi muyaga mugasezerana amasezerano naho ngiye canke nawe bimeze uko basogere umugabo wanje siho yarari chuvusha naye mu bigeragezo biteye ubwoba kabisa ikintu cyaguhabuye cyane cyari giki indani muri scene indani mwishuka mwari mwambaye canke mwari mwambuye ushaka mnyenge nambaye fasha kubimenye kuko ishuka ibiri hejuru abantu ntibamenye indani uko bimeze uri wambaye ariko wambaye nambaye ipinjama ako gatipe nako kari kiyambariye iki jeans kari kiyambariye iboka yari yambaye jeans kabisa muganga urapendaga amasene zayi amasene akuryohera uvuga ati je kwere ari je nipangire sinema no kwipangira amasene nkaya na ukunda amasene y'abandi bivanye n'ingene mbona abafanzi banje bamaze kunezererwa n'amasene baba bampaye hanini nkunda amasene yo kuba umuvyeyi w'umuntu akara gufata umuntu nabi kumutoteza niyo ukunda niyo nkunda kuko niyo nasanze abafanzi banje bakunda cyane niyo nkina n'abafanzi nkayiviva kuko bararyoherwa toteza ubuntu mukubita mufata nabi fise umutima mubi abafanzi ndumva ko bandika ama commentaire nyene baryohewe gusa mu buzima bwa minsi yose je kubwiwanje nahora mprefera ko no ronka amasene swate y'ubusazi nk'abumusazi canke amasene y'ukubo kubimboregwa ayo n'amasene numva nyene kuva mvuka je ntanzoga ndanyu mugabo ndumva ko kandi nkabibamo neza cyane kandi nigeze gukompoza agakomedi kamwe je nyene barufuza ati ni mukompoze komedi umwe wese iyo yiyumvira abari wayikina nakompoze komedi nyene ndimboregwa vraiment narayivive neza kabisa kandi twibukanye na mama muganga yuko asanzwe ari n'umuganga vya seri ega nabitahuye no munsi Stone mtoto wake niwe wamusiramuye uri muni erega Stone ambwira ati mani we kubera ndiko ndarondera umuganga yokurikirana umwana wanje bamusiramure anataye neza myaka 3 naratse kumusiramura akiri muto oyayi bon naratevye gato yakiri uruyoya agiye gukura mbona umenga afite ubuguruguru bwinshi none we atakwana jitonesha acha sasa pate akiri kidogo pariko ndamwambia acha reka ache ko sanga ari karitoneka tevye no gukira rero Stone acambwira ati mama muganga mana afite n'ukuboko kwiza umwana nta akira n'ingoga ko pako ubwisiramu ko nkaje bansiramuye nkuze hari ukuntu natevye gukira kwera ukuboko kubi kuwansiramuye unasikia mama muganga rero mama muganga asanzwe ari n'umuganga mama muganga ivyo bintu badukurikirana bari basanzwe babizi kuri wewe
mu bisanzwe bamwe barabizi ko baransanga sur terrain aho nkorera swate ku ivuriro swate kuri pharmacie ivuriro ya wapi muganga nkorera ku ivuriro mu Buterere kera yitwa Alibu ubu yitwa Blessing nkama ndonka n'uturaka rimwe kuri Life Clinique Cibitoki nkaba ndi no mu pharmacienne saka pharmacie mu Bukirasazi iyo ndonsa ayo maka ya circoncision ndabatwara muri Life Clinique akaba ari je ndabakorera iyo circoncision mu ivuriro macha ndabakurikiranira kabisa Stone yambwiye ngo uramukurikira ngo umusanga muhira umwana oya yo no vurira umwana muhira ndi umuganga vraiment oya nibareba ama system ya umuganga nyakuri nukuvurira umwana kwa muganga mama ngo unambia ngo ni 25,000 kwa Munezero nironaga afishe ni 19,000 sivyo pax haja kwa Munezero ni 19,000 mama muganga iyo ni kutunyonya kidogo oya vraiment biva kuri wewe bivana ningene wivyumvamo ushobora kugira 19 meme 10,000 hari meme ba 5,000 utanifanyia mtoto wangu kungapi gikanya muje utamusira muri kungapi urandondera kifamilia ahanyene sivyo beri na publicité ndiko ndagira kandi ndi muri mood ya filme muri umwanya ni wankinira muri mood ya y'ubuganga uzonsange ndi muri blues medical uzonsange ndi muri blues medical hama tuce tuvugana bitanu sinzokuramo fil de suture sinzokuramo lidocaine sinzokuramo ma compresse niyo anesthesie iyo lidocaine wa ni hatari sinzokuramo ibyo byose kuri izo 5,000 zawe none 10,000 basi oya vraiment uransanga inbox hama tuce tuganira kuko ibi ntibijanye n'ivy'ubuvuzi asimisi nabakumbusha nibambie kama muganga ni muganga byasiri na Sami ngo ni muganga erega sinagusavye publicity Sami nawe yarize ubuganga university yayize mu buganga ego chiwaza by the way turi kuri filme iki agahinda kubuzima iyo gisubira kukunanira naca ndakwirukana mama muganga si birasikuri nukuri ko Imana wari kugenda utari ibi binateba wayoza kunkoresha ikiganiro utazi filme ndiko ndakorera oya ndayizi ndi n'umufana wanyu cyane ego mamuganga agahinda kubuzima igeze kuri episode ya kangahe tubibutse agahinda kubuzima igeze kuri episode ya 10 saison sibyo nivyo niko saison ya mbere episode ya 10 tugezaho mama muganga agirika ari kagiriki yo je muri episode y'icenda niho nagiye kumubwiza ukuri ubya mutipe yo reka nagiye kumena ibanga banja tuyaga naramumeneye ibanga ndamumenyesha yuko se na nyina bafuye ko ubya mugabo atari se wiwe naramenye ibanga arajugumira mbuyo umupapa yarinde tubibutse rega abantu badukurikirana jari babashaka ibiganiro dukora ubagarukane muri mood ya cinema unasikie yarinde ujya mu papa ujya mu hungu wa meniba bakire papa wawe sha papa wanje wagakobwa papa ntavugwa mu izina kirazira yari c'est mon papa papa wagakobwa urinda kuvuga mu izina bo sinabagije niwe yari nyina wabanje tuyaga mugabo rero urumva siwe nyina mubyara mama wewe yarafuye niwe nyina wagakobwa ngaha yanse kuvuga se wiwe mu izina nta kundi yo agahinda kubuzima ijye sinemere romantique cyane irariza irafisa irimwo ibintu bibabaje cyane mu gihe nabukeye neza irimo ibintu bibabaje cyane ngene fatwa neza ugiye kuraba muri Rukundo TV amasinema menshi arimo nakanyana irimo agahinda na yone amasena akundwa cyane afata inimero za mbere akurikiranwa gose abantu bakunda gose abarimo ibintu by'agahinda cyane niyo target yo kuriza abantu gama muganga mufise ecanke mbo twebwe nituba dukeneye kuriza abantu gusa dukina ubuzima bw'abantu niyo mpamvu zikurikiranwa cyane kuko nk'ubu umuntu ushoboye gukina ibintu byamubaye ko ariko araraba igasene
arasubiza ubwenge inyuma kibuka ngine byamubaye ko nukuri acha yumva afise emotion kubandanya araba iyo film niyo mpamvu dukina ubuzima bw'abantu benshi kabisa ari ikiyago gisa dusa n'abakirangije sivyo ngo madabaza utubazo rero turi gato inyuma y'ibitwayatse mamuganga ni TikTok sivyo Urukundo TV mwese en general muri bangahe ni TikTok twese en general Rukundo TV turi abantu 16 mama mishasema ni byaseriye bo kuko je ndakibajije sinabaharuye ushaka ndabaguharurire sawa Imana ishimwe wahuye na secrétaire iyo bazonda bari secrétaire uko yose ni imyaka bafise na nimero zandanga muntu shaka 50,000 ngaha njoma oya aho ambwiye uko respect akinge kwa ni BELYSE na muri CYCY angianza ngurabona ngo turi imyaka 3 dukorana wezi bayo abote TikTok nombre mana ya ni muri kingine Rukundo TV imaze gupostinga ama video angahe en general niyo ushaka kumenya ni TikTok apikana waza ni TikTok imaze gupostinga ama video angahe ushaka kuza kutwiba tumenera ko imiryango kuri YouTube biranditse ko ari ama video amaze kujako ariko n'aba followers baraboneka mbwira ari ama video mumaze gupostinga TikTok ubone bireneri kwambira bidifera yini biratandukanye no kumenya abakinyi nshaka kumenya igama mega nko aba yamperanye ntarashamwe yandi mva mwico gihe hari gusanga ko ndabiraba rero ibyo ntitwobipfa sawa ntaco sivyo jewe mubwire bati ashaka ndakwemera ko umufanzi wa brave yakoresha umwanya wewe mumaze gupostinga skyasa mumaze gupostinga ama video 1,200 1200 oya ni 1200 quelqu'un tushake tubihinyuze na urakekeranya turabe tena bwishije ukure kama mega mperana ama mega guherana nukuri koresha umwanya nkasanga ari byo promotion uzotumusiramura ku buntu gi mimi nishakwambia petit sawa si Rukundo TV ego Rukundo TV mimi komesha wenu ewa mambo ni salama unaona Rukundo TV 50 abone ka abone video zote 816 lakini obora mie nilijaribu BELYSE yeye vraiment koresha umwanya kandi ico kibazo ubajije vraiment ni kibazo cy'ubwenge cyane kandi kicagiha n'abafanzi umwitwara ariko kuza ararabati beba maze gushikana ama video angahe vraiment félicitations kuko je Rukundo bibavuga ngo iri ku kivi iri ku kazi fasi tunendaga ama conference Rukundo TV vraiment bariko barakora buri munsi barapostinga buri munsi usanga ngo bari muri tournage ugipiga simu mchezaji umwe mu Rukundo wasikia ngo turi muri tournage nanje rivyo nkacanda birare kuri YouTube Sinimba bavuga ko bari ku kazi bariko barakora kandi muriko murakurikirana cyane reka ndabashimire cyane muganga twabanye neza asante sana ku kiyago twagiraniye ariko gira icyo by'abantu bakurikirana iki kiganiro kuko abantu benshi biganiro bizera yuko bamwicaye ngo ahantu heza ariko no musi twayaze tuko turateka una BELYSE umuceri ariko arawugira iki agira wanikire umva nikiyago cari gifatiye no ku mfungugo ego gira icyo byera abantu ko bari kurikirana ikiganiro bakunzi bakoresha umwanya media bakunzi ba Rukundo TV nukuri ndabakunda cyane mubandanye mudukurikirana ama filme yacu afise inyigisho abakora ku mitima kandi mubandanye mukurikirana
ibiganiro byakoresha umwanya nukuri ikoresha umwanya asigaye ari umuseriye kweri kandi asigaye abaza yoya nimwe mwanku bitareka soka muje ukwanira nipika wari umutandero ubu sigaye indero nagiye ku murongo ego nukuri ikoresha umwanya asigaye akoresha ibiganiro biryoshe kandi by'ubwenge kandi by'inkoramutima nukuri ndabashimiye kubona amakomantere yanyu mutanga amuhindura akongera agahindura natwege abakozi ba Rukundo TV yego cyane nukuri bakunzi ba Rukundo TV n'abakunzi bakoresha umwanya media ndabakunda cyane gose kandi mubandanye mukurikirana agahinda k'ubuzima filme nziza cyane si filme yakinye n'abakinyi benshi abakinyi baninde abakinyi ba Rukundo TV n'abandi kandi ikomeza ibandanya inyigisho ni nyinshi cyane seze ya kabiri bukishika ibashikiye ndabakunda cyane kabisa iyo ni mama muganga BELYSE akaja babosi bacu bakundi bakoresha umwanya media bakundi ba Rukundo TV Burundi ndabakunda cyane ndabashimiye cyane byimva mutima uko mudahari ntitwofungura none twokora bigende gute twoshimwe iyo bayiswata rero ndabakengurukiye cyane none ngenda basabira imigisha ku Mana ibandanye ibaha amahera y'amamega wow mugira subscribe kuri koresha umwanya media Rukundo TV Burundi muraba ibiganiro bicaho ama video nukuri agahinda k'ubuzima ni filme nziza cyane nanje ndabatumire guraba agahinda k'ubuzima nkuko naje ndiko ndayikurikirana ndumufana wayo ndumufana wa Bukeye neza ndumufana wa Kanyana ndumufana wa mafisima yose nga mu Burundi akinwa kuko ni muri bwa mwe gushigikirana bakunda cyane rero behind camera ya Ripax Alaba bye bye ciao ciao